nimero za telefone utanguza igiharuro kimwe 819 588 7 Yesu abahezagire cyane. Amen. Yesu ashimwe. Groupe b'amaso shengero ry'Imana mwese abadukurikirana hirya no hino ku marezo sosiyo no kuri b'amaso TV kuri YouTube mwese ndabahaye ikaze muri kino kiganiro b'amaso. Ntihagire ugutwara igisibo cawe, jewe tugiye gusangira ubu butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Nitwa Mbonimpa Abeli. Ndagira ngo uyu munsi dusangire itangazo umwami Yesu yatangarije abigishwa biwe ari ku musozi wa Elayono, aho bariko baramubaza biherereye, bamubaza ibimenyetso bijanye no kugaruka kwiwe igihe azogarukira ku isi ubugira kabiri. Kandi ubwo bugira kabiri Yesu azoza buzoba aribwo bwa nyuma azobaje kwima ingoma yiwe izomuha kwima hano ku isi ku mugaragaro. Ubwami bwiwe buzoshinga ingoma Yerusalemu kugira ngo ategeke isi yose n'amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose ndetse n'amoko yose. Imana ishimwe cyane. None rero ndagira ngo dusangire itangazo Yesu yatangarije ishengero. Ndagira ngo muri twebwe rero abakristo n'abera n'ishengero abana b'Imana mwese aho muri hose kugira ngo mwakire iri tangazo. Iri tangazo rituganisha gusenga, ritubwira gukanguka, ritubwira gusenga. Ndararikira abasenzi imbere yuko twinjira muri ubutumwa bwiza, ndababwira yuko intumbero y'iri jambo ry'Imana no kugira ngo bidukangurire gusenga, bidukangurire kwitaho ico mpwemu yera ariko arabwira ishengero, kwitaho ico mpwemu yera tubwira, kuko tutahawe mpwemu w'ubuja ngo twongere gutinya, ariko twahawe mpwemu w'ubushobozi adutakisha ngo aba data. None rero ndagira ngo rero ibimenyetso tugiye kurabira hamwe bidukangurire gusenga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero imbere yuko twinjira muri ibi byanditswe kugira ngo dusangire iri tangazo Yesu yatangarije abera, tubanze gusenga Imana. Mana yo mwijuru ndagushimiye, ndagukengurukiye cyane kuri ubu butumwa bwiza wongeye kuturarikira uyu munsi tukaba tugira ubuntu n'Imana. Ndagushimiye yuko ngiriye neza nkabanje mwami Yesu Kristo gusangira n'abera ubu butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ndasengera abagiye gukurikiranira ijambo ryawe bose mwami Yesu data, ndasabye amaraso yawe ambonekeko, ndasabye mwe muyera abane nanje, ndasabye amavuta yawe mwami abe kuri jewe no kubagiye kumva ubutumwa bwiza bose mwami, abari kure n'abari hafi bose mwami wongere kwigira hafi no kwakira umwami Yesu bigishoboka kwabonwa. Data ndagushimiye, zina ryawe rihabwa icubahiro. Urakoze cyane mwami, ubishimirwa ndavyambaje nshima nkenguruka mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo dusangire itangazo Yesu yavuze. Haleluya. Iri tangazo ni rya tangazo Yesu yabwira abigishwa biwe ari ku musozi wa Elayono, ngo bariko barumviriza bakurikirana Yesu ariko arababwira ibimenyetso bigiye kubanziriza ukuza kwiwe. Hanyuma rero abigishwa biwe baramukurikira. Yesu asohotse avuye mu rusengero baramukurikira. Hanyuma bagera ahantu ku musozi wa Elayono. Uyu musozi wa Elayono bene data ndabibutsa ko ari umusozi Yesu yakunze cyane. Uyu musozi niwe yabwiriye ko amabanga abigishwa biwe. Uyu musozi aha nyene niho hafi ya ryatongo ryaho Yesu yasengana umubabaro. Aha nyene niho Imana ishimwe cyane, niho Yesu yaciye aduganwa mu ijuru asezera abigishwa biwe. Haleluya. Kandi aha nyene niho Yesu Kristo azoca agarutse kuza kwima ingoma. Haleluya. Hano ku isi ku mugaragaro azoshinga ikirenge ubwa mbere na mbere kuri uyu musozi wa Elayono. Rero aha hantu kuri uyu musozi Yesu yahavugiye amabanga menshi akomeye. Imana ishimwe cyane. Yesu yahavugiye amabanga akomeye. Ndagira ngo muri ayo mabanga Yesu yavuze tugaruke kuri iri tangazo Yesu yavuze. Haleluya. Iri tangazo rivuga ngo ubwami buzotera ubundi bwami
ngo n'ihanga rizotera irindi hanga. Yesu ashimwe cyane. Iri tangazo ndagira ngo nitwamara kuryumva duce buri muntu wese afata ingingo yo gusenga Imana, buri muntu wese afata ingingo yo kuyegereza Imana. Mwihererane na Yesu kuri uyu musozi wa Elayono mu buryo bwa muhemu. Murazi ko uyu musozi uri hariya i Yerusalemu, ariko hariho uyundi musozi wo muri muhemu. Imana ishimwe cyane. Umusozi w'amasengesho, umusozi wo kwinjira mu gusenga, umusozi wo kwibera muri muhemu. Yesu ashimwe cyane. Twibere muri muhemu kugira ngo twibigwe amabanga. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo uzobasha kumenya utabwiwe, kandi ntuzobwirwa ubibwirwa muri publike, ntuzobibwirwa ubibwirirwa ahantu mu bantu, ariko uzobibwirwa ugiye aho Yesu ari yiherereye. Umusange kuri uyu musozi, Yesu akubwire ibikomeye n'ibihambaye. Ndakuraritse rero turabe mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ni ca 24, turasoma duhereye ku murongo wa 6 n'uw'indwi turangirize ku murongo w'8. Yesu ashimwe cyane. Umurongo wa 6 dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo muzokumva intambara n'impuha z'intambara, mwirinde ntimuhagarike imitima, kuko bitazobura kubaho, ariko umuhero uzoba utaraza. Kuko ihanga rizotera irindi hanga, n'ubwami buzotera ubundi bwami. Amapfa no kunyiganyiga kw'isi bizobaho henshi, ariko ibyo byose ni itanguriro ryo kuramukwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ibi byose Yesu avuze ngo ni itanguriro ryo kuramukwa. Ndagira ngo ndababwire iri tangazo Yesu yavuze. Iri tangazo ryadushitseko, iri tangazo turaritangarijwe. Mwene data uri hose, mu karere, mu gihugu, mu makontina, hari abari ku mugabane wa Amerika, abari muri Aziya, muriko murabona ibimenyetso bijanye n'iri tangazo. Abari ku mugabane wa Afrika, muriko murabona ibimenyetso bijanye n'iri tangazo. Abari mu migabane itandukanye hirya no hino, Imana ishimwe cyane, muri Europe no muri Australia, hose muriko murabona ibimenyetso. Abavuga yuko batabibona, ndagira ngo mbabwire yuko bo bari kwibesha, kuko buri muntu wese arafise amarezo sosiyo, arafise amakuru mu maradiyo, mu mateleviziyo y'igihugu no muri za interinete. Hose amakuru arimo aracanacanako. Igihe rero Yesu yavuga aya majambo, wamenga ari muri bino bihe byacu, wamengo ariko araraba muri televiziyo, wamengo ariko araba renuvere, les actualités, amakuru canke ukumva ngo hariya hirya, ngo hariya, ngo hariko haraba ngo intambara. Rero ndagira ngo dusangira aya majambo nk'uko tumaze kubyumva. Yesu atanga itangazo abwira abasenzi ati ibimenyetso bizobanziriza ukugaruka k'umwami Yesu. Muzokumva intambara. Yesu ashimwe cyane. Ndetse muzokumva n'impuha, ngo ariko ntimuze muhagarike imitima, ngo kuko bitazobura kubaho. Iri jambo Yesu arimo ararivuga harimo ibintu bibiri. Icya mbere, Yesu arimo aravuga ibimenyetso yuko nimwabibona muze mumenye yuko Yesu ari hafi agiraze. Imana ishimwe cyane. N'ibimenyetso, iyo ugomba gushika ahantu urabanza gusoma ivyapa bivuga biti hasigaye ibirometero 10, hasigaye ibirometero 5, canke wahageze. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero umaze kuhagera ugahita umenya yuko wamaze gushikayo. Hanyuma rero hano Yesu arimo aravuga yuko ibimenyetso byerekana ukugaruka kwiwe, hazoba impuha, hakaba intambara. Imana ishimwe cyane. Kandi ko hazoba ubwami buzotera ubundi bwami, ubwami buzotera. Yesu ashimwe. Turimo turabona ubwami bumwe buratera, ibihugu birahaguruka bigafata indege bikaguruka bikatwara ibigwanisho bicira umuriro bikaza gutera igihugu runaka. Turabona ingene Amerika yafashe indege akaza gutera mu yindi kontina muri Aziya. Turiko turabona ingene Israeli ihitana indege ikaza gutera muri Irani.
Amerika igatera muri Irani. Turiko turabona ingene Irani nayo ihitana indege ikaguruka ikaza gutera ibiriya bihugu by'Abarabu bishigikiye Amerika, bishigikiye Israeli. Amabomba araturika, bagahitanisha amazu, bagasenya amaetaje, bakarandura, abantu bakasiga ubuzima. Abandi nabo mu guhunga bagafata imiduga bakuzura ibarabara. Mu guhunga kera twahunga mu misozi, twahunga twikoreye uturago, twikoreye utwokurya, twikoreye dutwaye duhuzu ako bahungana kabako. Tukiha imisozi n'imicamo n'imibande, tukaza kwinyegeza mu bisaka no mu myonga. Bakaza kuduhigayo n'inkoho n'imbunda baturasa mu mashamba, tukarara mu mashamba. Ariko uyu munsi ni murabe, mu guhunga bafata imiduga. Yesu ashimwe cyane. Bakiha amabarabara, bakagenda naho nyene ntibiruka, kuko mu ibarabara baba bamaze kuzura nako bapangapanganye. Niko basigaye bahunga muri no minsi, kubera bari ngo bahigana abategetsi ku bategetsi, abasirikare ku basirikare, bahigana basenya, bicana. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko ku basenzi ibi ni bimenyetso. Yesu ashimwe cyane. Ku bakristo ibi ni bimenyetso, ni bimenyetso byerekana ugaruka kwa Yesu. Ihanga rimwe riratera irindi hanga, ubwami bumwe buratera ubundi bwami. Bene data, ndagira ngo mbabwire ko ico ari kimwe mu bimenyetso Yesu yavuze mu biriko biratugaragariza yuko abana b'Imana dukwiriye kwicara turi maso, tukicara dusenga, tukicara tugavye, tukararira amajanja, tukavyukira amajanja. Hanyuma rero umuntu wese ari akicara gavye. Ndagira ngo mbabwire ngo ntimutwagwe isaho n'igikungero, ntimutwagwe n'ivyo muriko murabona, ntimutwagwe n'ivya kino gihe ngo bihave bibaca intege, ngo bihave bibatesha, ngo bibabuze agakiza mwahawe. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo nkangurire umujyani wa Kristo hari hose, ndamubwire yuko ubwo mubona isi irimo irategwa n'ibitero, kuko turabona yuko abadayimoni barimo baraza ku bwinshi, bahitanisha abantu benshi barimo bapfapfira mu byaha, bapfa bataramenya Yesu. Ariko mwene data, igihe kirageze kugira ngo wewe nanje dusenga Imana. Igihe kirageze kugira ngo wewe nanje twiyambaze umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Nababwiye ko ibimenyetso mu bigaragaza ugaruka kwa Yesu, icambere Yesu yarimo aravuga, yarimo adusobanurira ibi bigaragaza n'ingene ubwami buzotera ubundi bwami. Ndagira ngo mbereke mbabwire yuko ibi ari biriko biratwibutsa, bikangura umugeni. Ati yewe mugeni wa Kristo, ikangure. Yewe mugeni wa Kristo, itegure. Yewe mu Kristo, senga, bamaso, ugabe witegure, kuko Yesu Kristo agiraze kuza gutora umugeni. Imana ishimwe cyane. Yesu rero muri ritangazo yararimo arashikiriza, yarakomeje aburira abantu bose, abereka yuko bagomba kugaba, kuko ibimenyetso tubibona mu buryo butandukanye. Yesu atanga akarorero ingene abafarisayo bama bashaka kumubaza ibimenyetso, bama bashaka kumubaza ikimenyetso, bagashaka kumubaza ibimenyetso ngo Yesu abereke ibimenyetso. Ariko Yesu akababaza ati, mwanjyajyamo ko muzi kumenya gusobanura no gutanga amasinye, mugatanga ubusobanuro ku bijanye n'ibimenyetso by'ibihe. Kubera iki mudashobora kumenya ibimenyetso byo kugaruka ku mwana w'Imana, ibimenyetso byo kuza kwa Yesu? Muri Matayo 16 umurongo n'uwa mbere, reka dusome twumve. Haleluya, haleluya. Reka twumve ico Yesu yakebuye abafarisayo n'abasadukayo barimo bamubaza ibimenyetso. Birashoboka natwe ab'iki gihe tukaba tuvuga ngo Yesu ntaragera kuza, ngo ibyo nibihuha, ngo ibyo nibihuha. Ariko ndagira nkubwira ngo nibihuha biri mu bimenyetso Yesu yavuze ko bizoba. Nibihuha ntitugomba kubigwanya, kuko Yesu yaravuze ngo muzokumva impuha z'intambara,
mbere ico ni ikimenyetso kigira kabiri. Inyuma yuko Yesu yabwiye yuko ihanga rizotera irindi hanga n'ubwami buzotera ubundi bwami, yarongera ko ikindi kimenyetso ko muzokumva impuha. Haleluya! Iyo wumvise ibihuha bishire mu bimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. Yesu n'ibihuha ntiyabishize ku ruhande, navyo nyene yarabivuze, navyo nyene yarabishigikiye. Yaravuze ko n'ibihuha biri mu bimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. Muzokumva impuha, muzokumva impuha bavuga bati mu kwezi kuze baratera, bavuga bati igihugu kigira gishamire kiriya, muvuga muti abantu bagiye gutangura kuja muri ibicanye biriya. Nk'uko uno munsi hari ibihuha, kandi ibyo bihuha biriko birashirwa mu ngiro, kuko inkuru ibanza kuba igihuha hanyuma igatinda ikaba inkuru y'impamo. Murabona ibihuha bivuga yuko bazozana microchip, bakazana identification numerique, bakazana biometrique, kugira ngo abantu basigare bakontorora kujya kufashe igitungwa akagishaka ikiziriko bakagenda babashumika. Nta uzoba akibasha gusuma, bazohora bakubwira bati no munsi wemere gusuma ibiro 5 by'umuceri nturenzaho, ntugasubire kurya inyama, ntugasubire korora, ati bitungwa, ati uburero byose birahagaritswe. Ako nakarorero. Hari ibimenyetso bazogenda babwira abantu, babagira bati wowe kugira ngo uje mu isoko banza ushinge ushigwa ku rumenyetso mu gahanga cyane mu kiganza. Hari ibimenyetso bigiye kuza, kandi bariko barabivugamwe ibihuha. Abantu benshi baza ko ari ibihuha, ariko hari ibintu byinshi bigiye kuba. Nubwo wumva ari ibihuha, izi za microchip, iyi 666 yavuzwe kera, abantu ukuntu bazokontororwa bagashigwamwo utwuma, utuntu turimwo ubuhinga bushobora gukominikana na satellite, burimwo Ariel message, cyane ukaba burimwo gukontororwa bimze nka radio frequence, bishobora gutanga makuru. Ico nibakigushiramwo gishobora kubabwira makuru yo bibereye, bagahita bakubwira bati wowe nturenga uhagarara, bakagupfungira amatara n'amazi, umutima akawufata, cyane bakagukontorora, bakagutegeka. Ivyo byavuzwe abantu benshi bibaza ko ari bihuha. Abandi barimo baribaza ko ari bihuha, ngo abantu barimo barashikuza. Hariho nabavuga ngo Yesu azoza mu mwaka uyu n'uyu n'uyu, ngo Yesu azoza itariki nizi. Ivyo navyo Yesu yarabivuze ko ari bihuha, bigomba kubanza kuba. Ivyo navyo Yesu yarabivuze ko abantu bazovuga ngo Kristo ari hano, ariko Yesu aravuga ngo ntimuze mujeyo. Ngo nibababwira ngo Kristo ari hariya mu bugaragwa, ngo ntimuze mujeyo. Ngo nibababwira ngo ni jewe muvugishwa n'Imana, bakiyita abavugishwa, bakiyita abakora ibitangaza n'ibimenyetso, ntimubakurikire. Nibababwira bati tanga ibi na biriya kugira ngo tubavure tubakize, ntimuze mubahe nafye, ntimuze mubakurikire. Muzaba muriko murayoba, muzaba muriko murazimira. Ivyo byose n'ibihuha Yesu yavuze bizoba. Uno munsi hari ibihuha by'abavugishwa b'ibinyoma, by'abita abavugishwa ataribo, by'abitwa abakozi b'Imana ataribo, by'abitwa abayobozi ataribo mu madini. Ugasanga abayobora bashaka ibiti n'ibyubahiro no gushaka gutegeka no gushaka kugira ngo bazuruma abandi babageze amanyi, abandi bakoreshe wesikro ngo kugira ngo babatungireko. Ibi byose Yesu yarabivuze. Haleluya! Ndagira ngo rero twongere kurabira hamwe iri jambo. Yesu yaravuze ijambo rijanye n'ibimenyetso, ingene abantu babirenza ku ruho rw'amazi bakabica ku ruhande, kandi babizi neza yuko Bibiliya yabivuze. Matayo 16 umurongo n'uwa mbere dusome mu izina rya Yesu. Abafarisayo n'abasadukayo baraza barondera kwabereka ikimenyetso kiva mu ijuru. Bamugeza, nawe arabishura ati, iyo bugorovye muravuga muti uca haba umuco, kuko ijuru ryirasiye. Mu mutwenzi muravuga muti agira hafurungane, kuko ijuru ryirasiye kandi ryiraburaniwe. Murazi kugenzura uko risa, murazi kugenzura ijuru uko risa, ariko ibimenyetso by'ibihe ntimuzi kubigenzura. Imana idutabare. Haleluya! Yesu nahabwe icubahiro, Yesu nashimwe cyane.
haleluya haleluya. Mbere Yesu arongereza asozerera ku ijambo hano rivuga ngo abiki gihe cy'ubumaka barondera ikimenyetso, kandi nta kimenyetso bazohabwa atari ikimenyetso ca Yona, abasigaho arigira. Mwene data, muri ino minsi mbega ugomba Yesu yuko ugomba kumubaza ibindi bimenyetso, canke ugomba kwa gusigaho yigira? Niwamunenezako Yesu aragusigaho arigira. Niwamunenezako ibimenyetso Yesu yaratanze ibimenyetso bya Yona amaze gatatu mu nda y'urufi. Yesu arimo arababwira yuko na Yesu agiye kudupfira akamara iminsi 3 mu nda y'ikuzimu. Mwene data, Yesu yaraneguye abafarisayo n'abasadukayo ingene bamubaza ibindi bimenyetso, ngo nabahenga ibindi bimenyetso biva mu ijuru, ngo nabakorera ibindi bitangaza. Bishakira gukorerwa ibitangaza nka bimwe by'amareba, nka bya bindi b'abanyamareba n'abapfumu n'abakonikoni bo kwa Farawo bakorera imbere ya Mose na Aroni. Ariko inzoka, inkoni ya Mose ikamiragura za nzoka. Abapagani n'abatizera bariko barashaka ibindi bimenyetso. Ariko mve ica abasenzi duhawe, iri tangazo ni tangazo wowe nanje duhawe, ni tangazo turiko turabwirwa, ridukangurira gusenga, ridukangurira gukizwa, ridukangurira kwihana. Wewe mwene data ukiri mu by'isi bihebe, wewe mwene data ukiri mu by'isi bivemo, wewe mwene data utaramenya ibihe bigeze, kanguka. Yesu ashimwe cyane. Ibimenyetso Yesu arimo aravuga, arimo aratubwira ibimenyetso turimo. Yemwe bantu b'Imana, ndagira ngo mbabwire ibimenyetso. Imana ishimwe cyane. Ibi bimenyetso, ndababwira ibimenyetso. Ikimenyetso kibigaragaza ni iyi ntambara irimo irabica bigacika hirya no hino. Ndagira ngo mbabwire ko izi ntambara zakurikiwe n'umuzo wa ya farasi y'igitare. Igihe ya farasi y'igitare ije ifise umwami n'umuheto, ikaza irasa abantu. Ya farasi y'igitare, ndagira ngo mbabwire yuko irya gihe ca corona, irya corona ari igihe ya farasi Yesu amena ibimatanira igishasharandwi ca kimenyetso c'ifarasi y'igitare. Intare ifarasi y'igitare yaraje ngo ifise umuheto, ngo ikaza ifise umuheto, ngo yadafise igitsibo, ngo kandi ahabwa kunesha, ngo kandi ngo agenda anesha, ngo kandi ngo agende ngo ahorangwa anesha, ngo yamanesha. Ajya amajambo yararimo aratubwira umuzo wibanze, kugira ngo bibanzirize umuzo wa Antikristo wibanze kuza kwisi hano kumugaragara, kugira ngo aze hano kwisi kumugaragara. Yabanje kuza azanye urucanco, azanye imyampi, azanye imyampi yo kurasa, kandi ngo yaraje afise igitsibo. Imana ishimwe cyane. Ico gitsibo nico bita corona. Corona mu kilatini bisobanurwa igitsibo. Corona mu kilatini bita igitsibo. Ndagira ngo mbabwire ko abatari babizi yuko kijya gitsibo carimo kiravugwa mu kilatini citwa corona, ibimenyetso abantu benshi barimo barahiga ibindi bimenyetso. Ariko ndagira ngo mbabwire nkuko Yesu yababwiye ngo nta kindi kimenyetso muzokongera guhabwa ngo atari ikimenyetso ca Yona. Namwe abiki gihe nta bindi bimenyetso, nimba mutabonye biriya mukaba mutariko murabona nibi, ibindi bimenyetso mushaka nibihe bwoko bw'Imana? Bene data, ivyahishuro Yohana 6:2. Ivyahishuro Yohana 6:2. Mbona ifarasi y'igitare, kandi uyicayeko yarafise umuheto, ahabwa igitsibo, agenda anesha, kandi ngo yamanesha. Irya farasi y'igitare, ifarasi bisobanura umuzunguruko n'umuvuduko bibera rimwe canke bigakwira ahantu hose kwisi. Rirya tangazo ryaje ribwira abantu bose, rizunguruka rica mu internet no mu radio. Yari farasi rimwe rirukanga izunguruka. Niko kera batangaza amatangazo uwo bafise ifarasi niwe yazunguruka isi yose, niwe yazunguruka akarere kose. Nta ndege zariho, nta internet zariho, nta n'amamikoro yariho, nta n'amaradiyo yariho.
bakoresha amafarasi yarazunguruka. Uno munsi muri covid baratangaje itangazo rikava muri Amerika miliyoni rikaza rigashika no mu misozi no mu micamo. Hanyuma rero irya farasi ngo yari gitare kuba yari gitare no kuvuga ngo yari farasi izanye amahoro n'ubuzima no kugira ngo abantu bizere ko bagiye kuronka amahoro, ariko cari kinyoma irya farasi y'igitare. Hanyuma rero ngo arayicayeko ngo ahabwe igitsibo, yahawe corona. Ujya muntu yarayicayeko yahawe igitsibo, yahawe corona. Iyo corona yahawe ngo yihereza abantu benshi baragiye kwicancisha bahabwa corona ku buntu barazihabwa. Ngo kandi ngo yarafise ngo kandi ngo yicaye ko yarafise umuheto guzibura no gutera no kurasa. Nka kumwe kwa Nimurodi yagenda arasa ahiga kugeza aho bamuciye ko akagani ngo ni nka Murodi yabaye ciha ugabo akabumuhiga imbere y'Uhoraho. Uko niko baje barasa bashinga batera inshinge abantu, uko niko baje batera abantu corona, uko niko abantu baje, niko Antikristo yabaje kuza yiyamamaza. Inyuma yiwe rero haciye hazi iki? Inyuma yiwe haciye hazi intambara zaciye zaduka. Ndagira ngo mbabwire yuko burya corona yasubijwe inyuma n'intambara yo muri Ukraine yaciye yanzika. Intambara yo muri Ukraine yaciye yaduka. None ubu naho hakurikiye ko intambara zo muri biriya bihugu aho barasa bacira umuriro abantu bicana bamarana. Bene data bwoko bw'Imana, ndagira ngo mbabwire yuko amajambo akomeye cyane. Ndabararikira gusenga Imana abashaka ubusobanuro kuri aya majambo kugira ngo murabe ibyagiye bikurikira n'ibizobandanya bikurikira. Inyuma y'iyi farasi y'igitare haciye haza ifarasi ya kabiri ije kuzana intambara. Ifarasi ya kabiri umurongo wa 4, Ivyahishuro Yohana 6 umurongo wa 4. Haza iyindi farasi y'akagajo, uyicayeko ahabwa gukura amahoro mw'isi ngo bicane kandi ahabwa inkota ndende. Murumva yuko inyuma ya corona, inyuma ya farasi y'igitare haciye haza ifarasi yo kugira ngo abantu bicane bamarane. Aho niho tugeze. Ngici kimenyetso mwana data uri kurarondera ibimenyetso. Nta bindi bimenyetso ugomba kurinda kurondera atari kimenyetso cyo gushaka Yesu, ukamenya ko Yesu Kristo ivyo yavuze birimwo birasohora bidusohoyeko. Ndagira ngo dusenge Imana mwene data nshuti y'umusaraba. Ndagira ngo dusenge Imana. Ndararikira abantu gusenga, ndararikira abantu gushaka mu nyonga z'Imana, ndabarikira abantu kuduga ku musozi w'Imana, kuduga ku musozi. Kaze tuduje umusozi w'Imana, kaze tuduje ku musozi. Abigishwa basanze umwami Yesu ku musozi wa Elayono, baraza baramusanga kugira ngo Yesu ababwire amabanga. Nimuze tuduje ku musozi w'Imana w'amasengesho. Ndararikira abasenzi, nimuduje ku musozi w'Imana, nimuze tuduje ku musozi nkuko abigishwa bajanye na Yesu abakajana ahantu hirereye akababwira ibitangaza n'ibikomeye. Ndagira ngo mwene data nawe umenyeshwe ibintu bidasanzwe. Impwemu yera arimo aravuga, mwemu yari ko arararika, arimo arararikira abasenzi, arimo arashaka abantu basenga, arimo bashaka abantu buzuzwa amavuta ya mpwemu yera, arimo bashaka abantu buzuzwa umunaguro, buzuzwa ikanguro hirya no hino munsi y'izuba. Ndakanguye abakristo, ndakanguye ishengero, ndakanguye abana b'Imana. Nimuze dusenge, tuduge umusozi w'Imana, tuje gusenga Uhoraho, kuko Uhoraho araturondera, araturorereye, aradutegereje. Haleluya. Rero ndagira ngo dusenge Imana kubw'aya majambo duhawe. Buri muntu wese asenge, asaba Imana yiherereye, aduge kuri uyu musozi. Hanyuma bushitseko asange umwami Yesu, amubwire amabanga, musobanurire, kuko ibiriko biraba abantu benshi babifata minenegwe. Ntibazi ko bagiye gutungurwa, ntibazi ko Yesu agiye kuza giturumbuka, ntibazi ko Yesu agiye kuza gasanga abantu benshi baruhiye mu by'isi, aho bari kuruhira mu butumwa bwiza, aho bari kuruha bakorera Imana, baruhiye mu by'isi. Ntaco biriko birabamarira, nta nico bizobamarira, kandi maherezo bizobarimbuza.
nimuze twakire Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, yemwe ubwoko bw'abera aho muri hose munsi y'izuba. Ngira itangazo rirabashikiriye. Haleluya, Yesu abahezagire. Ndagira ngo dusengane n'umuntu wese arimo arakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Umuntu ariko arahumuka amaso, umuntu ariko ararangamiza umusaraba, umuntu ariko ariyeza, umuntu ariko ararondera mu nyonga ha data. Turagira ngo dufatanye isengesho. Nawe mwene data utarabikora, ngwino, Yesu araguhamagaye. Ngwino, Yesu arakurondera. Ngwino, va mu by'isi. Ngwino, va mu byaha. Akira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Yesu akugire icari mugisha, aguhingura ubwoko bwa kabiri, maze wakire ubugingo budashira. Tujye gusenga. Mwami Imana wera uhora uri mu ijuru, mu izina rya Yesu ndagushimiye kubw'iyi mbura itanzwe no ku bantu benshi bararitswe umurariko, n'iri tangazo rikaba ritangajwe. Ndasengera bumvise iri jambo ryawe bose, wongere kubaha gukanguka, wongere guha kunaguka, wongere kubaha kwezwa, wongere kumenya iri kanguro niryo kurarikira umugeni kwakira Yesu, kugira ngo Yesu Kristo wongere kubakangura mu mitima yabo. Mwami Yesu wa Nazareti, ndasengera mwami abatarayikangura bongere kwikangura, bagusange kuri uyu musozi, maze mwami bakuganirize, bakubaze, bagushikirize imitwaro yabo, kuko mwami witeguye kubwira umuntu wese ijambo ry'ibanga usanze mwami kuri uyu musozi w'Imana. Ndagushima, abigishwa barababwiye amabanga akomeye, warabasobanuriye, natwe turisabiye kugira ngo Yesu aya majambo atugereko, maze dukanguke tube maso, twitegure kuko Yesu ugiye kuza gutora ishengero, ugiye kuza kwima ingoma, ugiye kuza gutegeka hano kwisi kumugaragaro. Ndagushima, habwa icyubahiro. Kaze Yesu Kristo, kaze muri ino si waremye, n'isi mwami waremye, kandi abantu bawe mwami turagutegereje. Kaze muri twebwe, kaze mwami ukorane natwe muri ino minsi ya nyuma y'imperuka. Kaze Yesu ugendagendera ubwoko bwawe mwami. Abasenzi bose n'abakristo bose n'abana b'Imana bose ndabashyize mu biganza byawe. Umwene data ariko arihana, ndamuze mu biganza byawe. Ndasengera umuntu ariko araca bugufi yakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, wongere kumweza no kumutunganya, umuharira icaha n'akaha n'igisa n'icaha, umweze umutunganye Yesu. Oh haleluya, urakoze, ndagushimiye kubikoze. Ndagushimiye mwami, izina ryawe rihabwa icubahiro. Amaraso yawe Yesu atubonekeko, amaraso yawe aboneke ubwoko bwawe, kandi mwe mu bawe yera bane n'abera bose buzuzwa amavuta, buzuzwa ikanguro, buzuzwa ubutumwa bwiza bw'impemburo, maze bagusanganire mwami. Tuze duhurire mu bicu tugusanganira mwami ugiye kugaruka. Urakoze, ndabisenze nizeye mwami, nkenguruka ndavyambaje nshima mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Haleluya. Yesu abahezagire cyane ubwoko bw'Imana, nshuti z'umusaraba. Yesu abagirire neza, Yesu abahezagire. Haleluya, murakoze cyane. Ashaka kuduhamagara no kudutelefona kugira ngo dusangire amajambo y'ubwiru bw'Imana igomba gusangira n'abera mwese, n'abagomba gufatanya natwe amasengesho kugira ngo tudugane ku musozi w'Imana mwese, aho tugomba gusenga n'umutima uhuye. Ndagira ngo mbahe nimero za telefone. Utanguza igiharuro 1 8 1 9 5 8 8 7 Yesu abahezagire cyane. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abel. Haleluya, amen.